ifumbire y'akarorero. Iyi mirima y'ibigori kugira ngo ise nk'uko ubwa mbere twarumviye kuko kumvira nivyo bituma ibintu bica bigenda neza, hanyuma tuja hamwe turarima. Twari twararondeye imbuto irobanuye. Ubwa mbere twatejeje amase y'ikirundi arico gisogorore, tuca uwo munsi nyene dushiramwe ayo mase y'ikirundi twasha tugenda dushizemwo irya fomi imbura. Iyo narose ifumbire fomi iyo aho nateje iyo bimeze biriruka bica binyaruka, usanga bifise n'ubuzima bwiza gusumbya aho ntashize. Umukuru w'igihugu tumusaba yuko aguma dushigikira, aguma dutera intege, yongera atera intege n'uwo muntu aduhingurira uwo mwavu fomi tukaguma tuwuronka ku gihe gikwiye, tutirirwa turavuga ngo twidoga ngo umwavu watevye, kugira ngo tuze turaronka umwimbu mu gihe kibereye. Muri rusange aho twaciye hose babonye ko ibirimo ari myiza, burya bwiza ntibwizanye, burya bwaje kubera ko abarimyi bacu twabasiguye bihagije ko ushaka kwimbura tuza kuva kuteza gukoresha imyavu bwa mbere y'ikirundi ko niyo mushinge wa vyose, bakoresha n'ishwagara bivanye n'ukuntu isi bafundi bacu bayibona, bakongera bakoresha n'ifumbire ya fomi. Rero burya aho wabonye hose imirima ari myiza iteye igomwe, nuko haba hakoze iyo myavu y'ikirundi, bakoresha n'imyavu ya fomi. Iyi fumbire ya fomi ni fumbire nziza cyane. Naho ubundi fumbire yose ikorwa n'uruganda rwa fomi ni fumbire nziza cyane, n'abene gihugu barabishingira intahe, abayironse bakayikoresha ku gihe, umwimbu uramera neza. Rero ahubwo dusaba yuko uwo mwavu wogwizwa. Naho ubundi nta mwene gihugu yidoga yuko umwavu wa fomi umuntu awukoresheje atamwimba aronka, baronka umwimbu ushimishije. Ikijanye n'ifumbire bantu b'Imana, burya ikintu cyiswe ifumbire canke imbuto kibonetse ubu nyene ko habaye ihimiriza, turi ku muvuduko mwiza w'iterambere. Umwaka wa mbere 5,000 ntibashoboye kubimara, 5,000 vy'itoni vy'umwavu ntibabimaze. Toni 5,000 barabuze abantu babitora, bati none mbega abarundi bizogenda gute? Dutangura rero turaja hamwe na fomi guhimiriza, twerekana ubwiza bw'ifumbire ya fomi. Abantu barayumva. Nobamenyesha yuko uyu munsi tugeze aho dukeneye amatoni 2,200 vy'ifumbire ya fomi. Twahere ku 5,000. Naguma ndabasaba mbere dukomera amashi fomi kubera uyu munsi. Kubera ico fomi yaraguye uruganda hajya mubona ngaha mu Maramvya, ubu iriko irubaka izindi nganda kugira ishobore kugwiza umwavu ukwiye abene gihugu. Tubongera amashi kandi Ifumbire y'akarorero.